Imifurege yubatswe mu makaritiye y'uburaruko bw'isagara ca Bujumbura ngo yaratumye uruzi Kinyankonge ruca muri quartier ya Mutakura iri muri zone ya Cibitoke rutakigira isaganirizo kuko nka yose isesa amazi muri urwo ruzi. Uwusanzwe arongoye quartier ya gatandatu yo ku Mutakura akaba kuri uno wa gatandatu ari kumwe n'abarongoye bari mu bikorwa rusangi vyo kuzibura inzira y'urwo ruzi kugira ngo ntibwame ruriko ruricira inzira rwisesa mu mazu y'abantu. Nuko Kinyankonge igeramiye abenegihugu bivanye n'amazi kutatemba neza bitumwe n'ubudongo bwaje bukuzura ngaha amazi akabura iseganirizo akaca atemba abenegihugu kuko kuva bakorera urya mufurege bya 11 amazi acaza menshi, amazi jeje menshi ntaronka ahaca acatera mu ngo z'abenegihugu no kwimuka hari abantu bamaze kwimuka mu mazu y'imvura iguye. Ku maboko twebwe turagerageza gukora ivyo dushoboye mugabo nkuko mubibona ibi bintu biri ngaha ntivyokunda ko tuvyishoboza. Rero twasaba na leta tugasaba nyakuba musaneri wacu arongoye Komine Ntahangwa, tugasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura, tugasaba umushikiranganje bakaza bakadutera intege kugira ngo turabe ibintu ko vyo hava. Ifasha dukeneye ngaha nuko tworonka imashine n'amabeni yo gusomba ibi bintu abikuraho abitwara ahagenewe kuko tubiravye tubikuye ibintu tworonka aho tubishira kuko ngaha nitwahakora bizotuma amazi adasubira gutera abenegihugu. Aba muri quartier ya Mutakura bavuga ko biteguriye gukoresha inguvu zabo bari kumwe n'abarongoye ariko nazo nyene ngo zirafise aho zigarukira. Twashimye n'ukuri ukuntu amusare yari yahadukoreye nta mazi yatera. Ivyakurikiye inzuzi zagiye ziruzura hanyuma haratera amazi araza ari menshi gutindaho hatinda hagasiba hakamera gutya uko muhabona. Turashimira abajejwe intwaro cane ko biyumviriye yuko boza gusibura kugira ngo amazi ntasubire gutera abenegihugu kuko aya mazi iyo yuzuye umufurege uko angana suku waramanuka gushika ku metero 5 zo hasi. Ubu rero twasaba abajejwe intwaro uko twokwiyungunganya afadikanije n'ababenegihugu tukagira inguvu na leta ikadufasha kugira ngo umuserege isubire zibuke cyane kuko byari amusari hubaka. Twebwe nk'abenegihugu twiteguriye kwitanga. Tumaze kwitanga rero nayo zikadufasha kuko twe umuntu ari mu mwenegihugu arakora amaboko akaba mato kuko ataca aba yiyungunganya. Ico gikorwa cyo guhinzira uruzi Kinyankonge kiraraje ishinga amashirahamwe nka IGN na Asaba Club ivyatumye biyemeza gufata mu mugongo abajejwe intwaro bo ngaho ku Mutakura. Association yacu twarashoboye kwicara hamwe tusanga ibikorwa byose twokora twoshiramo n'igikorwa cyo gushigikira administration mu bikorwa bisanzwe nk'ibikorwa rusange kuko urabona ko quartier yacu ari quartier nshasha gikenewe ibikorwa byinshi kugira ngo ishobore kumera neza. Duca dusanga ko kugira iyo sport twifatanya n'ivyo bikorwa mu gihe administration iduhamagaye canke tukayibwira ibyo twoshobora gufashanya tugakora. Twarashoboye kugihuriza ko twese muri association. Murabona ko Nyabagere yakozwe kandi imeze neza atangwara nikitera abanyagihugu, tugasaba ko ni Kinyankonge yoshobora gukogwa nk'izindi nzuzi zose kuko uno munsi iyi Kinyankonge aho isesera ni mu banyagihugu kuko ntiharakogwa. Hariho ibarabara ry'11 ryarakozwe, Kinama harakozwe, hasigaye iki gipande ca Kinyankonge hamubona hari amazu y'abanyagihugu. Turagiramiwe cyane gose. Ego intererano yacu ku gikorwa twakoze uno munsi bwa mbere nukuri turavyishimiye cyane kandi turaryohewe ingene Imana dufashije tugashikana iki gikorwa ko tugiteguye iminsi. Twakoranye n'intwaro turabaza ati aho bahababaye cyane muri aka gace kacu ni hehe, niyo batwereka iki kibanza ati iyo amazi imvura ibaye nyinshi kubera ngaha hasivye arahagarara akaca yinjira mu mihana y'abenegihugu hariya. Tuvuga ati rero duhera hanyene bizogarukira ngaha dufise vyinshi dukora kandi vyose bizoza biteza imbere ugwaruka mu vy'ubutunzi imibano muri rusange.
Icibonekeza aho muri quartier ya Mutakura nuko abahaba bafise ishaka ryo gusukura aho babaye bari kumwe n'ababarongoye, ariko hakaba n'ivyo batishoboreye bisaba uburyo bwinshi, ari naco gituma bifuza ko leta yobaronsa amabarabara y'amapave.